Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Nshuti bakunzi b'ibiganiro bya SAVEUR divine, ndabaramukije. Uyu munsi ugira gatanu muri rino yinga, muri kumwe na Pasteur Nestor NSENGIYUMVA. Soma amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca 37. Dusome duhereye ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 20. Haravuga ngo: bamubona kiri kure, maze atarabashikira bamugira inama yo kumwica. Baravugana bati, nguriya karosi araje, nimuze tumwice, tumuterere mu rwobo rumwe muri ibi, duheze tuvuge tuti igikoko c'inkazi caramuriye, tuze turabe inzozi ziwe uko zizoba. Ndi kw'ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntutangirwa. Umugambi w'Imana nta kintu na kimwe kiriho co utangira ngo uwo mugambi canke ivy'Imana yateguye ntibibe. Iyo tuvuga ku vya Yosefu, ni umugambi w'Imana muremure utangurira hariya mu gitabo c'Itanguriro mu gice ca 15, igihe Imana yavugana na Aburahamu sekuruza w'abizera. Imana yaramugendeye. Usomye mu gice ca 15 uzuhere ku murongo wa mbere, uzobona ingene Imana yamubwiye ko ariyo nkinzo yiwe kandi ko izomuha impera ikomeye cyane. Ico gihe Aburahamu ntiyari bwahindurwa izina, yaracitwa Aburamu. Abaza Imana impera ikomeye cyane yohabwa irengeye guhabwa umwana. Iti, waranyimye uruvyaro, none umbarira gute ngo uzompa impera ikomeye cyane, mu gihe umushumba yavukiye iwanje ari wagiye kuzohava atorana ivyanje. Imana imubarira gutanga ikimazi, ariko akaba atategerezwa gushira ku muriro, yari kurindira umuriro w'Imana. Noneho rero amaze gutanga ico kimazi, uburuhe buramufata. Bibiri ivuga ko yaje ageze ku kirengazuba, ibisiga vyo mu kirere bigwa kuri ico kimazi biragihumanya. Bituma Imana imubarira muri iki gice ca 15 kuri uyu murongo wa 13 havuga ngo: Uhoraho abarira Aburamu atumenye neza yuko uruvyaro rwawe ruzoba inyambukira mu gihugu kitari cabo, kandi bazokorera bene co, nabo bazobagirira nabi imyaka 400. Maze iryo hanga bazokorera nzoricira kwiteka, ariko amaherezo bazorivamwo bakuyeyo ubutunzi bwinshi. Nari mpejeye kuvuga rero ngo ibya Yosefu ni umugambi muremure uhera mu Itanguriro mu gice ca 15, aho Imana yavuze ko uruvyaro rwa Aburahamu impera n'imperuka bazoja mu kindi gihugu kandi bagakorera bene ico gihugu. Hanyuma rero igihe kikazogera, ariko Imana ikabakurayo, kandi ngo ikabakurayo ibanje kubacira ku iteka rikomeye, hanyuma nabo bagakurayo ubutunzi bwinshi. Uwo mugambi w'Imana rero
Imana igabira canke igira intumbero yo kuzowucisha muri Yosefu. Yosefu murabizi ko ari umwana wa Yakobo, Yakobo umwana wa Isaka, Isaka umwana wa Aburahamu. Noneho rero ijambo ry'Imana riratwereka yuko Imana imaze kugira umugambi wo kuzocisha umugambi wayo muri Yosefu, Yosefu ahwana n'ibitangira umugambi w'Imana. Ica mbere cyagombye gutangira umugambi w'Imana ni urwanko n'ishari bya bene se. Kuko ubwa mbere Yosefu yabanje gukundwakara kuri se kugeza aho se mbere yamushoneshereje impuzu idasa n'iz'abandi bafise. Ibyo bituma bamugirira akazika n'urwanko. Bija kunyugwa nuko yabarotoreye inzozi zagaragaza zasigura ko igihe kanaka kizogera ahubwo akaba ari we aba umukuru wabo, bakazomupfukamira. Ahandi dusoma ngo mbere se na nyina bakazonamwunamira. Ibyo byazanye ishari n'inzigo n'urwanko rukomeye muri bene se. Bene se rero ijambo ry'Imana yatubarira ngo bari bagiye kuragira intungwa canke kugisha, kurondera ahari amaragiro. Se amutuma kuja kuraba uko bamerewe n'ingene umukuku umeze. Ijambo ry'Imana rero ryatubariye hariya mu gice ca 37 ngo bamubona ariko araza bati ngo uriya umwe yerekwa araje, ngo uriya karosi araje, muze tumwice, hanyuma rero turabe inzozi ziwe z'uko ari wazodutwara, ari wazoturongora iyo ziherera. Ngibyo rero ikintu ca mbere cabaye nk'intambamyi ngo gitangire umugambi w'Imana. Ariko kuko atagishobora gutangira umugambi w'Imana, abonye nabo haca havamwo umwe atoya, nitwumvisha amaraso ya mwene wacu Imana yohava izonatuvuma, muze tumuterere mu rwobo rumwe muri ibi vyobo biri muri aka gahinga turimwo byimbiwe kubika amazi. Ico gihe nta mazi yari arimo. Ariko kuri iri jambo rivuga ko atagitangira umugambi w'Imana, ngo muri karere barimwo baza babona abantu b'Abishimayeli babadandaza bamanutse muri Egiputa bashoye ibidandazwa byabo, kubera ko muri iyo myaka abantu nabo nyene baradandazwa nk'ibindi bidandazwa. Hongera havamwo umwe mu bavuga ko bamwica, ati byo kumwica tubireke tumugurishe. Abaragurishijwe, ijambo ry'Imana ritubarira ngo amanukanwa mu gihugu ca Egiputa, agugwa n'umukuru w'ingabo zo muri Egiputa. Ikigira kabiri cabaye nk'ikigomba gutangira umugambi w'Imana ni ivyipfuzo iby'Abanyarwanda bita irari. Ni irari, ni ivyipfuzo bibi bya inabuja muka Potifari. Dusomye ijambo ry'Imana hariya mu gitabo c'Itanguriro muri kiriya gice ca 39, uzohabona ingene muka inabuja yamwipfuje kugezaho amufata ku nguvu ngo bakorane icaha c'ubusambanyi. Ariko ivyo byose kwari kugira ngo umugambi w'Imana uburizwemwo. Ariko kuko atagishobora gutangira umugambi w'Imana, Imana iha inkomezi Yosefu zo kutihanganira no kutubahuka gukora icaha ngo acumure ku Mana. Intambamyi igira gatatu ryabaye ibohero. Kwanka gukora icaha byamushirishije mu ibohero, kandi usomye neza ijambo ry'Imana ritwereka ko iryo bohero ryajamwo abantu bapfunzwe n'umwami gusa. Bivuga ngo ko yaragiye mu ibohero rijamwo abantu bapfunzwe n'umwami, kandi umwami akaba atari we mupfunze. Uwamupfunze ni we azomupfungura aho azobishakira canke ahereyo
kuko mu yandi majambo yarapfunzwe, ivyo bita sans dossier. Noneho rero kuko atagishobora gutangira umugambi w'Imana, Imana imusanga muri iryo bohero. Ijambo ry'Imana ritubarira ngo imuha gutona ku mukuru w'ibohero. Noneho bigera igihe abantu babiri bapfunzwe n'umwami bamusanga mu ibohero, barota inzozi, arazibarotorera, kandi uko yazibarotoreye niko byagenze. Maze rero igihe kiragera, umwami arota inzozi. Umwe mu bigeze kubana na Yosefu mu ibohero abwira umwami Farawo ko mu ibohero hariyo umuntu w'umuheburayo ashobora kurotora inzozi. Umugambi w'Imana urashikijwe. Yosefu akugwa mu ibohero, aja kubicegera c'umwami, kandi igihe kiragera nk'uko Imana yari yarabivuze. Uzohere mu gice ca 42 ugeze mu gice ca 46 mu gitabo c'Itanguriro, uzobona ingene Imana yashikije umugambi wayo kuri Yosefu. Maze rero bene se na se barateba rero bamanuka muri Egiputa. Ijambo ry'Imana ritubarira ngo bamanutse ari umuryango ugizwe n'abantu 75. Rantunga baraheza baragwirirayo kugezaho bahavuye rero bakugwayo n'Imana, barongowe na Mose umusavyi w'Imana. Reka nsozere mvuga ngo Satani hari aho yihenda akabazi ngo ariko atugirira nabi, kumba ariko akorera Imana atabizi. Imana yari yarabiteguye gutyo nyene, mugabo ko Yosefu azoca muri ivyo. Satani akoresha abo bivukana, Satani akoresha muka Potifari inabuja, ariko Imana yoyo yari yagabiye kuzomucisha muri ivyo nyene, mugabo igashitsa umugambi wayo. Reka mvuge ngo no kuri Yesu Kristo niko vyagenze. Satani yakaja kumenya ko kwica Yesu bizomuzanira ndakita kaga, kuko ariho yanesherejwe, ariho yakiwe imfunguruzo z'ubwami n'izikuzimu. Kristo Yesu akazuka n'intsinzi y'agahebuza. Satani ntiyari gukorera Yesu ivyo yamukoreye. Ndakuremeshe rero wewe uri kuraca muri ibi canke biriya, mugabo hari ico Imana yakuvuze ko, hari ivyuzi urindiriye, hari ivyo abahanuzi bakubariye, hari n'ivyo utazi Imana yo yateguye. Naho woca mu bimeze gute, nta kizotangira umugambi w'Imana. Isaha yayigeze, Imana izoshitsa ivyo yateguye nk'umugambi wayo kuri wewe. Rero ndakuremesheje ukomere, umere nka Yosefu, wirinde gukora icaha kandi wihangane. Ivyo ndabigusabiye, nanje ndavyisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen, amen, amen.